ikaze twongera tunabaramutsa bakunzi b'ibiganiro bica kuri Indundi TV uni wa mwanya mwiza wo gukurikirana ikiganiro Weekly News, ikiganiro kibazanira amakuru aba yanditswe muri iyi ndwi turangije, tuvuga cyane cyane kuri entertainment. Ni Adijo muri kumwe kuri micro, ariko dutangura n'inkuru yanditswe kuri Kidumu, ngo Kidumu barashobora guhurira i Burayi na Dramati. Ni mu gihe Kidumu yaramaze hafi imyaka 9 adakora ibiteramo ngaho i Burayi, mugabo ngo agiye kuboneka neza na neza tutaramenya igenekerezo, ariko Dramati iwewe igenekerezo rya 27 ukwezi kwa gatanu akazoba abarizwa i Burayi. Ariko tunabibutsa yuko aba ari n'abaririmbyi bakeneye kuja i Burayi, byinshi bikunda kubagora ari visa. Kubwa Dramati hoho bimeze gute kuvyerekeranye na visa? Kubwiwe ngo i Burayi nubwo atojayo nta ngorane yogira, mugabo afise icizere igenekerezo rya 29 yuko ashobora kubwirwa yuko visa yiwe ishobora kuba yasohotse. Reka tuve kuri ayo makuru yo ngaho kwa Kidumu na Dramati tugenda ku nkuru. Iyo nkuru nako ya Kidumu yashoye kwandikwa na ya Nicole. Tuce tugenda kuri Mr Champagne, ngo n'indahiro yayishize ko yuko ashobora kuzana akajara mu gihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe ugerageje guca ku rubuga rwiwe rwa Mr Champagne, hirya nino aguma ariko arashirako kajala, nta wundi muntu agishirako, ku buryo hari n'ifoto yashoye kuboneka ku mbuga ngurukana bumenyi afise umugozi mwizosi, bandika ati yahatswe kwiyahura kubera kajala. Bimwe rero kubwiwe yabeshuje yuko wewe ngo atokora ivyo nubwo akunda kajala, ariko ngo ico yemereye abarundi n'abakunzi biwe nuko azozana kajala mu gihugu cy'u Burundi. Nayo ngo ku muntu yumva yuko adakunda kumva Mr Champagne avuga kajala, ngo nateshwe ate, kuko ngo ashatse ngo anikure no kuri page yiwe, kuko ngo urukundo akunda kajala arurenze cyane. Kibazo rero kica cibazwa ati mbega kajala bizokunda aze mu gihugu cy'u Burundi, ko Mr Champagne yarinze ashika mu gihugu ca Tanzania niyamuha amahirwe yo kubonana, ubu niho byokunda baze kubonanira mu gihugu cy'u Burundi? Aho nico kibazo cabajijwe. Nubu ushobora kugira ico wishuye. Ndakwibutsa yuko aya makuru abari kuri website yacu nayo ikaba ari indundi.com. Tuca tubandanya n'inkuru ya Meili umuririmbyikazi yatubwiye ati ndafise collabo ngira andabahe. Ubu iyo collabo ikaba yashoboye kumenyekana yuko collabo yayikoranye na Satbi. Kubwa Meili ngo ni indirimbo yiyumviriye mu gihe bari bagize urugendo bazunguruka Uburundi, babona ibitandukanye hirya nino, nivyo tumye ashobora kwandika iyo ndirimbo. Iyo ndirimbo nayo ikaba atarashobora kuyishira ku mbuga ngurukana bumenyi. Igenekerezo yatanze n'igenekerezo rya 24 ukwezi nukunyene kwa kabiri umwaka n'unyene, niho baza kwishira ku mbuga ngurukana bumenyi. Nayo kuri iryo genekerezo nyene rya 24 hateguwe igiteramo kidasanzwe kugira bavuze iyo ndirimbo bari kumwe na Satbi, bifashwe mu minywe na Union Européenne. Ico giteramo kiza kubera kuri Centre Jeune Kamenge, akazoba ari kumwe na Mutima, ari kumwe na Satbi, kandi bari kumwe na Meili baririmbe iyo ndirimbo.
Ego tubandanye n'amakuru yacu ariko kandi tuca dukubitira kwa Mona Walda kuvyagiye biravugwa yuko ari mu rukundo na Dramati yarabitangiye umuco ngo wewe ngo niyotera intambwe ya mbere ahubwo ngo abashaka yuko umuhungu wenyene aba ari we atera intambwe ya mbere kuko vyariko biravugwa yuko ashobora kuba aba kwa Dramati ivyo ati oyaye je ivyo zishobora no kubikora kuko iyo niyo ngiye kuraba umuhungu ntegerezwa kuba ngendana n'umugenzi wanje kuko ndafise akarorero abagenzi banje abantu vyagiye birashikira jewe rero kubganje ivyo navyo nokora kubagiye rero bibaza yuko yo bari mu rukundo hagati yabo bose nta numwe arashobora kugira ico abivuze ko mugabo ico tuzi hari indirimbo nshasha izohuriramwo Dramati hamwe na Mona muri iyo ndirimbo bazoshobora gukorana yamara kuvyerekeye urukundo ntaco barashima kubivugako. Yes ngo muragowe muzoryoherwa ni kuryoherwa hamwe na Kigingi ngo Kigingi agiraze ngaho i Burayi wazi yuko ari umuntu asanzwe atwenza ari umuntu asanzwe atuma vya bindi ivyiyumviro bibi warufise mu mwanya uburi kuramukurikirana utegerezwa kuryoherwa ni Kigingi rero itazoba ribaye ijya mbere yikubitiye ngaho mu Burayi kugira ashobore kuryoherwa n'abakunzi biwe ngo ni kuri Pasika rero yazoba ari kumwe n'abakunzi biwe neza na neza mu Bubirigi. Ego tugenda kandi ku nkuru yanditswe kandi kuri Dramati aravuga igituma ngo atasohora indirimbo cyane nka Badabo J na Bakiriku akiri muri Bantu Boy kubwiwe inyishu yatanze ngo nuko yariko ariga yafashe umwanya muremure ariko ariga ngo nimba uno munsi biriko murabona ibikorwa vyiwe biriko birasohoka bigakundwa nuko yafashe umwanya akiga ngo yaramahigwe cyane kwicarana na Big Fizzo agasohora indirimbo bari kumwe agakosora akagira n'icamubwiye ati hindura ngaha canke ubikore gutya ngo ni nayo mpamvu benshi bibaza yuko ngo atari ko arakora ngo asohora ngo mugabo yarize ngo nayo mpamvu ubu ashimira cyane Big Fizzo ashimira cyane Bantu Boy kuko ngo yaramureze neza rero ngo ibigenda biravugwa yuko atasohora niyo mpamvu rero yashoboye gutanga. Yes tubandanye n'amakuru yacu ngo abaririmbyi barashobora kuzotakaza kagaharama kaba kerekana yuko uri verified ngo ni mu gihe rero ngo bitarashika mu gihugu cy'u Burundi mugabo ni ibintu biri mu myiteguro biko birapangwa yuko umuririmbyi kugira azobe verified kajya kantu ubona kajya gatik ngo nuko uzobanza kubirihira yamara Satbi na Big Fizzo kugira ube verified kuri Facebook hamwe na Instagram ni ngombwa urihe amahera angana n'ibihumbi 100 ku kwezi ariko kandi nko kumuhora nka Facebook yonyene canke Instagram yonyene ari amahera uzotegerezwa kuza uratanga kugira biheze bikunde ndanakwibutsa yuko mu gihugu abaririmbyi nka Fizzo Satbi Mr Champagne Natasha Mukombozi nibo basanzwe bafise iyo verified rero ikibazo cyo twibaza mbega abaririmbyi bacu bazokwemera baze baratanga ayo mahera canke bazobiheba kuko badashoboye kubikoresha rero niyo nkuru twashoboye kubatohoreza nuko ushobora no kuriha ibihumbi amahera yababa n'ibihumbi 45 canke ibihumbi 24 kugira biheze bikunde ubandanye uriko urakoresha uyo muhora kandi uri verified ayo makuru akaba yashoboye kwandikwa na Yanikol.
Ego, tubandanye n'amakuru yacu ndakwibutsa yuko ari kuri website yacu indundi.com ushobora guca hajya ukabandanya uriko urayaraba. Ni kwa Nduwimana David, urazi yuko ari umuririmbyi asanzwe aririmba indirimbo zininahaza Imana. Yatubwiye yuko ngaho muri Australia asanzwe bagize ico bita kuzunguruka hose mu bisagara byo muri Australia bari kumwe na Israel Mbonyi. Kubwiwe ngo arashima uko ibiteramo byagenze, ariko ngo vuba ngo ngaho mu Rwanda bamwitege igenekerezo rya 21 ukwezi kwa gatanu niho azoba yibereye ngaho mu gihugu cy'u Rwanda. Ni mu kwezi kwa gatandatu ngo azoca kubitira rero mu gihugu c'amavukiro, aho igenekerezo rya 16 n'igenekerezo rya 25 ukwezi n'ukwa gatandatu umwaka nonyene wa 2023 ngo azoba abarizwa mu gihugu c'u Burundi. Ivyo atarashima kuvuga ngo ni kibanza bizokorerwamwo canke kwinjira bizoba bimeze gute, byose rero ngo azogenda arabitumenyesha. Yes, tubandanye n'amakuru yacu. Ni Ivan Muziki byanugwanugwa yuko batavugana batarabanagwiza na Marina, mugabo bashoye kuboneka bari kumwe. Bamwe bibaza ati mbega agira agomba amubere manager, ngo kuko ngo na management ya Marina hari ukuntu batariko babana neza. Bimwe rero benshi baguma bibaza ati mbega nimba bari mu rukundo akasubira kandi akamubera manager bizoba vyoroshe cyane cyane ngo uburorero bubandanya buboneka hirya nino ku muntu usanga iyo bari mu rukundo usanga bitagenda neza cyo kimwe n'umuntu muba muriko murakorana mupfana ivya kazi gusa. Ku bwa Marina rero na Ivan Muzika gushika ubu ntiturashobora kumenya ibyo ari byo. Birashoboka yuko ashobora kumubera manager bakabandanya bariko barakorana. Iyo nkuru nayo ikaba yashoye kwandikwa na Yannick nyene. Yes, tuva kwa Ivan Muzika tuca dukubitira kwa Alvin ngo vuba arashobora kuduha ipi yindi nkuko yabicishije ku mbuga asanzwe akoresha. Nuko yerekanye yuko vuba ashobora gushirako ipi, nubwo atarashima kuvuga izoba yitwa gute, izobigizwe n'indirimbo zingahe, mugabo ku mafoto yashizeko urabona neza yuko ariko aritegura gukora ipi. Tubibutse yuko yaraherutse gushira ko ipi yiwe y'ubwa mbere yise Party Love. Iyo ipi yiwe ikaba yarigizwe n'indirimbo yaririmbanye n'abakobwa gusa, aho turavuga yaririmbanye na Shani Queen, Mona n'abandi benshi. Mugabo ikibazo cha tuguma twibaza mbega iyi ipi yiwe igira kabiri yoyo agomba ayikorane n'abagabo gusa canke azogenda avangatirana. Ntacarashima kuvuga nimba izoba ari ryari izo bimeze gute. Rero ico tubasaba ni kubandanya mudukurikirana, byose tuzogenda tubibamenyesha ni ngaha nyene. Ego, umuririmbyi azwi ku izina rya Maguru niwe yashoye gushirako indirimbo yiwe ku mugaragaro. Indirimbo yashoboye gukorera hariya nyene mu gihugu ca Australia asanzwe aba. Byinshi rero mu byo yashoye kuvugana n'ikinyamakuru Indundi Magazine, yarasiguye igacerere yahoramwo, ngo agacerere nahoramwo unashaka kumenya menyere ngo ko ngushitse mu gihugu uri mushasha hari vyinshi ushaka kwiga, ngo niyo mpamvu abakunzi biwe wamengo arabasinzirije, wamengo ntariko arabaha, mugabo ngo buvuba ngo agiye kuza arabikora. Indirimbo Imbungamizi niyo yasohoye ubu, mugabo ngo mwitege ibindi bikorwa ngo agiye kubaha, ngo azarasohora ngo video asohora indirimbo ifise amasanamu, ngo nivyo agiye kubandanya ariko arakora. Wewe Maguru wamukundira iki? Ngo nigiki warukumbuye kuri Maguru?
Yes, tubandanye kwa Dramati ngo kuja i Buraya ngo si intango kandi si n'iherezo kuko kuri we nibwo bitokunda ngo visa iboneke arumva nyene yuko yokushobora kwiha amahoro nubwo bimeze uko arafise icizere yuko bishobora kugenda neza kuko igenekerezo rya 29 nkuko nari nabikubwiye ukwezi n'ukwa kabiri arafise icizere yuko iyo visa ishobora gusohoka kuko ico giteramo giteguwe igenekerezo rya 27 ukwezi kwa gatanu ni ngaho mu Bubirigi twizera neza yuko icizere gihari kizoshobora kugenda neza murazi yuko ivyo bimaze gushikira abaririmbyi benshi hageze yuko bashobora kugenda bakabura visa kubwa Dramati hoho twizere yuko ibintu bizogenda neza. Yes, amakuru yacu abari menshi cyane ariko umudukundire turangirize kuri iyi nkuru ya Mukombozi. Mukombozi ngo agiye kuzana indirimbo mpuza makungu. Numuririmbyi yarabaye hanze hafi imyaka 6 aje aratubwira yuko afite indirimbo yashoboye gukorera hanze mugabo tutashoboye kuzibona. Hagati yaho twarabonye akoranye na Bface yarakorana na Shani Queen mu nyuma arakora ninda yawe ari kumwe nuwo yita Mukombozine umukunzi wiwe mugabo nitwabonye indirimbo nshasha yoba yarakuye hanze ngubu rero ngo twitege indirimbo mpuza makungu kubibazo rero tuguma twibaza mbega iyo ndirimbo niyo yashoboye gukorera hanze ngo twitege yatubwiye ati ngo ni vuba iyo ndirimbo ikazuba yitwa Leo ngo twitege vuba rero ngo arashobora kuca ayishira ahabona reka ancengira ko ndabashimira mwese mudahengeshanya kudukurikirana ariko kandi ndanabasaba kubandanya mukurikirana ibiganiro bica kuri Indundi TV. Iki ni ikiganiro Weekly News kibazanira amakuru aba yanditswe kuri website yacu indundi.com. Bye.